ubwa mbere twotangura gushimira Imana mushobora byose yoyo yama irinda Burundi n'Abarundi ikaba ndetse yaraturongoye ikaba ariyo idukingira mu rugendo twari turimwo none tukaba dusanze no ngaha mu Burundi mwese muri mu mahoro umutekano n'impore n'Imana rero yo kwama umuntu ashimira uko bukeye uko bwije twari turi mu rugendo n'ivyo rugendo rwadushikanye mu bihugu igihugu ca Cuba n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingendo novuga yuko zarimo nk'ingendo zitatu ubwa mbere na mbere mu gihugu ca Cuba cari igihugu ngira ngo atamukuru igihugu ari bwakigendere kandi ari igihugu kigenzi cyane bica bituma rero mbanza kugira urugendo rwo kuramutsa igihugu nko Burundi buramukanya n'igihugu ca Cuba ico gihugu gisanzwe dufitaniye imigenderanire myiza kuko murazi yuko no guhera mu imbere y'ibihumbi 2015 igihugu ca Cuba caguma gishigikiye Uburundi aho hariho ibindi bihugu byariko birashaka kugwanya igihugu cy'u Burundi rero twarashoboye kubonana n'umukuru w'igihugu turaganira ibijanye n'imigenderanire y'ibihugu byacu aho igeze hanyuma turashobora kubona ko kare twahora dukorana vya kivandimwe gusa tutaragira amasezerano aboneka ariko ituma twaciye dusinyiranira amasezerano abiri amasezerano yo gufashanya mu bijanye n'iterambere n'amasezerano yo kugira urunani mu vya politike n'imigenderanire kuguma turiko turakorana mu bisanzwe mvuze ntitwara dukorana kivandimwe kuko murazi yuko igihugu ca Cuba gihora cakira abanyeshuri b'Abarundi baja kwigayo mbere nkaba naboneyeho n'akaryo duhereje kugira uwo mubonano yuko ntembera ndaba mu bijanye n'iterambere aho bagejeje cyane cyane murazi kitwaje shinga mu Burundi ni muri wa mugambe uko umuntu utereza kuronka ico fungura n'umufuka ronka amafaranga rero bica bimpa akaryo ko kwiga nanje kagira icigwa ndaba abandi ngene babayeho tukaba rero twashoboye kugendera ababikora mu buryo kama mu buryo ubona yuko atari bimwe birondera amahera menshi cyane mugabo ukabona ko borora ibintu byose twarahigiye ibitari bike kuko hariho n'ibiterwa vyahora twere tutabone ico bimariye mu bitungwa dusanga birafise ico bimaze nkaho n'icigwa twakuyeho natwe tuzoca tubwira Abarundi yuko nk'ico giterwa kibaho mu Burundi mugakare tukaba twakibona ibisanzwe tumenya yuko ari igiterwa kiri mu bigaburira ibitungwa ndetse no kumenya kurima no korora byose bikaba magiriranire nk'ivyo twarabibonye aho bashobora korora ingurube mu buryo kama zikaza zikarya zigaca ziba ziratembera zitaba mu nzu zubakiwe ivyo byose n'ibintu twize tabona yuko ari vyiza hanyuma duca turaja kugendera rero n'abanyeshure twasanze bifashe neza turafise abanyeshure bashika 16 bariko bariga mu gisata c'ubuvuzi muri bo babiri bariko bagira bimwe byo kunonosora ama specialite abandi nabo bariko barabandanya rero nabo nyene baranezerejwe nuko ubu dusubiye kugira gutsimbataza neza imigenderanire bimwe biboneka kugira ngo n'abaronke ingene aho baza baritura mbere ikintu ca mbere yaciye mukuru w'igihugu ca Cuba ansaba nuko vyihuta twokugurura ubuserukizi bw'u Burundi hariya kugira ngo ivyo twumvikanye byose bishobore kuja mu ngiro bidatevye ivyo rero nasanze ari ngombwa mbere ngira kamaro kuri abo banyeshuri bacu kuko baragira ibibazo murazi ko ari igihugu kisanzwe kiri mu bihano burya kiragira igihugu cyose kiri mu bihano mwarabibonye si ivyo mu ciga kiragira ibibazo cyane cyane nk'abo banyeshuri kugira ngo uburyo abavyeyi babarungikira bushobore kubashikira ugasanga ni ngorane rero abo banyeshuri twaraganiriye neza barandungikana indamutso ku Barundi bene wabo kandi baranezerwa cyane ko nk'umuvyeyi nagiye kubaraba ndazi yuko baramaze kubiganirira abavyeyi babarungitse tukatwizeye ko iyo migenderanire igiye kubandanya neza mpejeje rero naragendeye n'ikindi gisata kijanye n'ubuhinga bwo gukora
imiti y'ibiterwa y'ibitungwa n'imiti y'abantu ni igisata kirimo ubuhinga bukomeye cyane nasanze naho bakwiye kuzoduterera kuko nko gukora imiti itarimwo burya bumara bwica twasanze bobo ubuvunitse acayiga gucumbagira bace biga gucumbagira ku buryo nk'ibiterwa vyabo nta burya bumara bwigera bujamwo haba mu ntabire haba mu miti byose bimeze neza ku buryo natwe twabonye yuko ico kigo gishobora kuzodufasha canke ndetse tukaza turahanahana ivyo bahinguye tukabikoresha ngaha mu gihugu cacu. Rero mpereje urwo rugendo rw'igihugu twaciye tuja mu nama y'ibihugu umugwi w'ibihugu 77 harimwo Ubushinwa bavyita umugwi w'ibihugu 77 mugana ibihugu 134 babigize ubwa mbere bari bakeyi Uburundi mbere bukabwage muri uwo mugwi mu bambere bikira ibihugu 77 mu 1934 mwumva ko Burundi bwinjiyemwe muri uwo mugwi kera ni mugwi w'ibihugu bidateye imbere bitari biteye imbere vyashaka kuja hamwe kugira bironkijwe bishobore kugira ijwi mu makungu kuko murazi uko mu bihe vya 1964 isi ntiyari yoroshe twari tukiva mu bintu by'ubukoroni none rero iyo nama yarishimikiye cyane cyane uruhara rw'ubuhinga mu iterambere ry'igihugu. Rero twese twarahanahana iciyumviro ingene Burundi nk'Uburundi bwotera imbere biciye ku buhinga n'ingene twoza turafashanya biciye noneho no kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi. Ibihugu byose rero byashoboye guhanahana ivyiyumviro turabona yuko n'ubu tugihanzwe n'ibihugu vya rutura umenga ntibishaka ko ibihugu bindi bitera imbere na cyane cyane nko gushaka n'ubutare bw'ibihugu bitaratera imbere bube nk'ubutare bw'ibihugu rutura nico twaba bashaka kubutwara babukorera iwabo. Ivyo rero twagumye tubazanya tuti mbega ntidushobora gukorana hagati yacu ibi bihugu bitaraja bikire mu nzira y'iterambere navyo bigakorana bikagira amahinguriro. Ivyo rero nibibazo tuguma tunonosora uko bukeye uko bwije. Duhejeje iyo nama twaciye tuja mu nama rero mpuzamakungu. Inama navuga nti ni ikoraniro kaminuza ry'ibihugu vy'isi yose. Iyo nayo yari ishimikiye cyane cyane ku ngene twoshobora kuvyura umwizerano n'urunani hagati y'ibihugu vyo ku isi kugira ngo duhangane n'ibihe tugezemo. Byaraduhaye akaryo kuko gira ico natwe tuvuze kugira ngo uwo mwizerano ugarukane hagati y'ibihugu na cyane cyane ko usanga uwo mwizerano wari waragiye kubera hari habashaka guhonyora ku bandi. Rero igihugu cyose nacyo gica cerekana kuko barakuraba naho wovuga ngo dukorane n'ibindi bihugu ngo ibindi bihugu bizane imitahe yavyo bararaba wewe urafise ishaka. Nico gituma mu nama mwene zijya kabarakaryo igihugu kwerekana ivyo buriko burakora kugira ngo buhamagare n'abamaze gutera imbere bazana imitahe yabo canke babafate mu mugongo. Rero kabaye akaryo kuko Burundi nabwo bwerekana aho buhagaze ivyo bwoterera n'ingene bwohamagara abandi bakaza kufata mu mugongo kuko igihugu cy'u Burundi nkuko namanda bivuga ni igihugu je ntitako gikenye kuko ufise umutahe ntubukenye. Umutahe ni twebwe nyene, umutahe ni ritunga kama Imana yaduhaye. Kiba gisigaye no gukura amako mu mpuzu dugakora mugabo hariho umutahe w'uburyo nk'amamashini kuyagura bisaba uburyo ku buryo rero ariho duca dusaba yuko haba abo dufata mu mugongo baba bazana imitahe yabo canke nk'abashobora kuvuga bati dusahirize Uburundi mu bijanye n'iterambere. Mugani iyo nama iminsi yose yama tubangikanya kuko turabangikanya twarabonanye n'abaserukira ibihugu bimwe bimwe. Ubwa mbere tukaba twabanje kubonana n'ubuserukira umukuru w'igihugu ca Brazil, igihugu naco nyene twifuza ko tugiranira imigenderanire myiza cyane kuko kirafise vyinshi cyo duterera mu bijanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi cyane cyane. Mbere tukaba twaciye twumvikana yuko wa mugwi w'abahinga uhuriyemwo bose wokorana hagati y'abanye-Brazil be n'Abarundi kugira ngo tuharure neza tutunganye
ibisata ngombwa yuko tufashanya mu iterambere mugari hico twagiye twikoreye twebwe nyene mu burimyi n'ubworozi yuko ubu bwa vuba twoca turungika abahinga bo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira bagende kwiga bagire urugendo shure ko muri Brazil n'abantu bazi kurima kijambere bazi korora nk'akarorero cyane cyane shimikirako ni iterambere ry'ubworozi bw'ingurube muri Brazil barakubwira yuko umworozi mutoyi w'ingurube afise nk'ingurube 10,000 kandi uravye uburyo bazororamwo n'uburyo bworoshe cyane ku buryo rero twebwe twasigaye inyuma tukiriko turiga twirondera mu iterambere ni vyiza ko tuza turarungika abahinga abaniyumvira yuko nzorungika umushikiranganje we n'ubworozi ajane n'abahinga mugabo ajane n'abandi muri urugwaruka rusanzwe rwaramaze kuja muri uwo mugambi w'ubworozi bw'ingurube ivyo rero bere twaciye tubinyarutsa kuko twaciye duha amategeko abashikiranganje bacu ujeje imigenderanire wacu no wiwe tugira ubunyene bace batunganya ndetse we wacu yaciye yandika ababaza itariki boba bazoba biteguye kwakira umugwi wacu kugira ugende kuko iterambere no gusiganwa nta mwanya umara rero nawe nyene twarumvikanye yuko tugiye kugira uwo mugwi uvanze kugira ngo twige ibisata byose bishoboka twoshobora gufashanyamwo twarabonanye kandi n'umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo naco nyene n'igihugu mu bihugu ndondera n'ibihugu byateye imbere byari biri inyuma tubone inzira baciyemo rero igihugu cya Korea naco mpora n'abandi ko ndakibabwira mu mwaka w'1970 cyari igihugu gikenye mbere novuga cyoba cyari munsi y'Uburundi mugu no munsi n'igihugu rutura inzira caciyemo turakeneye kuyibona tuyirabira amaso mu yandi rero nawe nyene twaravuganye yuko bwa vuba tugiye gukorana kugira ngo twige ibisata twokoranamwo mu bijanye n'iterambere hanyuma tukongera twese tukaba twarayazi ingene twoguma dufatanye mu nda mu runani na cyane cyane ubu nkuko nabivuze usanga ibihugu rutura bishaka kuguma bihonyora ku gakanu ibihugu bikiri hasi rero ibihugu biri mu nzira y'amajambere ni vyiza yuko navyo biza biravugana bigakorana hagati yabo igihugu cya Korea rero y'Epfo naco nyene tukaba tugiye gukorana muri iyo ntumbero twasubiye turabonana n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Vietnam nawe nyene tukaba twabonanye mu ntumbero y'ingene twokomeza imigenderanire cyane cyane mu bijanye n'iterambere barafise nabo nyene ubuhinga ni babandi bari muri bya bihugu byatera imbere muga byabanje gukena barafise ivyo twobigirako ndetse bakaba nabasaba yuko barungika abanyamitahe muri iki gihugu cyacu kuko bamaze kuzana ishirahamwe rimwe gusa rya Vietel barabajije bati mbega mubona ryo bariko rikora neza ndavuga nti barakorana n'abahinga hari utunenge dutereza kuza turatorega umuti mugabo nta mutsi wishibere ku buryo twavuga ngo ejo ngo butatubirukana abana ndamubwira namusavye yuko yozana n'abandi bagwiza tunga bakazana imitahe mu Burundi kuko ivyo bakoramo ni vyisha muri ubworozi bijanye n'ubutare n'agataka ibijanye n'ingenzi ni vyishi boshaka gukoramo hanyuma nawe yaciye abonera hakaryo ko kuntumira ngo ngendere ico gihugu ca Vietnam kugira ngo tunonosore neza kuko naho nyene ntituragira amasezerano turacakorana kivandimwe rero burya abakuru b'ibihugu badahuye burya ntimugire ngo ibintu birakomera biguma bifatwa minenegwe n'abashikiranganje kuko nta rupapuro muba murakora rukwiye yacerera abonera hakaryo nawe ko kuntumira hanyuma ntaramwemereye yuko abashikiranganje bazovugana igihe bazabona kibereye twashobora kugendera ico gihugu kugira ngo tujane n'abarundi bagiye kwiga ingene naco ico gihugu cyateye imbere twarongeye kandi turabonana n'icegera c'umukuru w'igihugu c'Ubuganda yari umukuru w'igihugu c'Ubuganda yari yamutumye yuko yoshikiriza ubutumwa hanyuma twarabonanye bwa mbere ubutumwa bwari bushimikiye ku kudukeza ku kugene turiko turarongora ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko baradukeje imwe vy'imva mutima na cyane cyane ku kibazo cingiye turiko turongora
umugambi w'amahoro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabishimye cyane baranezerwa hanyuma bongera arafise urubanza ariko aritegurira mu kwezi kwa mbere afise inama zibiri zikomeye yatumiye ibihugu nk'ibihugu byo ku isi byose nk'ibyo twari kumwe muri Cuba birimwo hakaba n'ibihugu bimwe atavyegamiye mu bijanye na politike ku isi byose bizoberaho inama izohera ku itariki 20 gushika ku 23 akaba rero iyo umuntu afise urubanza ababanyi nibo bambera atangura kubwira ati ndafise urubanza muze munshigikire twebwe mukamuzi ko Buganda no Burundi ibihugu twamadushigikirana mwarabonye mu 2015 ingene yemeye agacaza n'imodoka kugira ngo aremesha Abarundi yuko Uburundi buri mu mahoro atacoboza ko amatora abandanya ivyo rero naramwemereye yuko tuzokwama dushigikirana n'igihugu cy'u Buganda nawe nyene murazi ko yaraje ngaha mu nama ibereye ngaha iraba ibi bihugu byo mu karere biraba bijanye n'amahoro n'umutekano muri Kongo no mu karere haba inama y'umuryango wacu murumva yuko none agafunika bagara ubumwe n'akarenge rero tukaba twayaze neza twizeye yuko Imana izobikora tukahashika turi bazima twese kandi bimeze neza ubundi twateza kubonana n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungoni nawe naho twaheruka kubonana tubonaniye muri Kenya hariho ivyo dufitaniye dutegereza ko amaturiko turayaga cyane cyane hariho umwavu igihugu cy'u Burusiya bwemereye Burundi mugabo uwo mwavu gaca mu minwe y'ishiramwe mpuzamakungoni mu gisata ca PAM rero bwa Burusiya bwaramaze kwandikira ONU na twebwe ubu rero ubandwa niwe bandurogi tuguma twishyuza tukaba twizeye yuko baratwemereye uko dosiye bariko barayikora uwo mwavu ubonetse n'umwavu wotubera kirumara kuko ushika itoni 100 byo tubera kirumara mu gihugu cyacu hama tukavugana n'ibibazo by'amahoro n'umutekano mu isi no mu karere kacu aho rero tuvuga cyane cyane leta iharanira demokarasi ya Kongo tukavuga Somalia nka Somalia naho twe dufise umutima uhagaze ko bavuga bati abagiye kugarukana umutekano muri Somalia nibaveyo mugaba tukaba tubona yuko babandi wa mugwitera bwoba wo nturahera aho tuvuye aho gucukura cyane rero ko ari kugira ngo n'amakungu ndayabwire ndetse n'umunyamabanga mukuru wa ONU abimenye yuko ejo izo nteko zagiyeyo zikavayo birashobora kutugirira ingaruka mbi tugasanga twakoreye ubusa rero ico naragishikirije ndetse no mu nama yose mpuzamakungu yuko bokirabira hagufi ntiduhave dusanga twakarabiye gusiba tukaba twibaza yuko bazoza barifata nka nkama ubundi twabonanye ni umukuru w'iyo nama president de l'Assemblée Générale yariko aradushikiriza ivyo abona yokora muri uwo mwaka w'ikiringo ciwe hanyuma agacasabira natwe ico tumuterera ibihanze isi n'ivyishi amahoro n'umutekano ihindagurika ry'ibihe iterabwoba izingwano ziri hirya no hino n'ibintu dutegerezwa twese kugira ko urunani ubuho byaribonekeje ko n'ingwara ziteye zifata twese arico gituma rero nawe twahanahana ivyiyumviro tumwemera yuko tuzoguma dukorana tumushigikira mu bizoba byose mwene izingendo rero cyane cyane nko muri ishiramwe mpuzamakungoni n'ingendo ningira kamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu hajya tuvuga ngo shinga icumu mu mashinga Burundi ubu buramaze kumenyekana iyo umurundi agira avuge ubu baraza kumviriza barumviriza kuko barazi ko ariko avuga ivyubaka rero ni nakaryo baguma bumviriza ariko nagira ndabwire yuko muri rusange ikintu twabonye Uburundi ubu bwaramaze gushinga icumu mu mashinga burazwi ubu wo muhuye mwese wese niyo uvuze uti jewe mve Burundi ngo reka ndakuzi ico ni ikintu ca mbere gikomeye cyane bagaca baraba rero natwe inyifato dufise ngaha mu gihugu cyacu dufise inyifato imeze gute
aba bantu n'abantu koko bo gufata umugongo nabo bafise ishaka. Nico gituma abarundi dukwiye kwama tugavye iminsi yose, kuko ahantu hari Imana na shetani yamaho. Shetani yamaho, ivyo mwame mubizi. Hariho abantu bafatira nka kurya, urabona avuga ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga. Bacavuga ngo ndashobora kubahagarika ntibasubire gukora, bose bagume kubihuha. Ugacuguma bakubita ibihuha, bagaca basiba gukora, inzara igaciba ejo nk'ubu usivye gukora ngo uriko wumviriza igihuha, bimwe bita ngo bisumba ikivi. Ejo ugasonza ugaca widodomba ngo ndashonje. Kandi ari wewe waretse gukora kubera umuntu yavumenya ati abarundi basiba gukora ntibasiba kuvuga. Mugabo abarundi baragerageje guhanura abandi barundi. Baravuze bati uja kuba mu Burundi agira amaso ntagira amatwi. None kubera iki twaciye tumera amatwi maremare kuruta aho gukanura maremare? Tumere nk'ababa gumya banga bavuga ngo shirira, dushirire tugira amaso maremare hanyuma amatwi, kuko n'abakera bari barabibonye. Uja kuba mu Burundi agira amaso ntagira amatwi. Ugiye urumviriza ibihuha woherayo kuko ahari Imana shetani yamaho. Nk'ubu hariho kera Burundi murazi ko bwasa n'ubwafatiwe ibihano, bwari bwaraho amaboko imugongo. No kuvuga hariho abandi baciye bagenda emwe barabucafuza mu makungu, barabwambika ibara. Ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busubira kumenyekana kuri bijuru ribarikoroze. Abo rero niba uzosanga bavuga bati none tugire gute, nitwabuja kubesha mu makungu ivyo twahora tubesha ni yararabibeshuje. Reka basi tuvume duca umutima abarundi bagira umutima uhagaze, nimurondere ngo nibindi, nimugira amatwi mubone. Umuntu akubujije gukora umenye yuko ari umwasi wawe, kuko ashaka kuzosonza ejo, kandi ushonje ejo niwe azoza kukubwira ngo horaba inzarira kwishe, ngo none nk'ubu ngubona wewe ngo uzobaho gute, kugira guhamagarire mu migumuko. Rero muze muramenya muce ubwenge. Kandi nagira ndababwire, intare ntigende rihayagiza. Murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru, mugifise amenyo akarishe. Murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru, mugifise inzara zikarishe. Intare ntigenda irazi ko ari intare. Ikimenyetso cyo mu Burundi ni intare. None ko ari intare, kubera iki mwirirwa burata umutwe? Intare ntiyigera ijugumira. Intare yama izi neza yuko vyose ibitunganya. Ntigenda rero ivuga ngo nca nasama, ngo nshashira inzara hejuru, ngo nuko ndi intare. Nta numwe atazi yuko yitwa intare, kuko niyo iravyeho nyene urayibona. None rero abarundi ko dufise n'ico kimenyetso c'intare, tumenye kugenda twemye tudacika ata mutima. Hariho abantu bafise imitima ihuha. Kera twaraciye muri ivyo aho twaribagiye. Mugubu udufise imitima neza iri hamwe, uraryama uzi kuzovyuka ukaja kubikogwa. Mugibe inebwe ni babandi bavuga bati ikiyago gisumba ikivi, nyene baca bigirira muri ivyo bihuha. Ariko nagira basabe ntagira umuntu azosubira guhahamuka ngo yumvise ibintu. We vuga ivyo wabonye, kandi urumva umuntu akubwiye ikintu nawe ugaca ukijana n'igihugu, umufashije ahubwo akikubwiye cugira ya maso urawe atacubonye uvuga uti wampenze mwereka. Nico gituma rero nagomba kubaremesha, kuko ahandi mubandanije ivyo mwumviriza ivyo ejo tuzosonza twame twicaye ya makungu yoje kudufata mugongo. N'Imana ifashe uwifashije, utifashije ntuzoronderwa abakungu bazoza kugufasha. Nico gituma rero abarundi mwese twigire ku kivi, kuko Imana yaratugiriye neza, iduha ibikwiye byose vyotuma dushobora gutunga, kandi yaduhaye n'ubwenge. Abarundi ni incabwenge zikomeye. Ubwo bwenge bwacu tubukoreshe kugira ngo igihugu cyacu tugiteka, hamwe n'amakungu yose azohurumbira kuja mu Burundi. Mwarumvise mu ijambo nashikirije navuze yuko Burundi naho bukenye no munsi bishoboka ko gihinduka kikaba igihugu kitazosubira kuremera amakungu. None rero twebwe umurundi wese avuga ati jewe ni n'abankenye no munsi, ejo jewe zoba ndumutunzi. No munsi naba ndakuremereye ndagusaba gufashe, ejo nanje zoba ashobora gufasha abandi. Umwe wese yigiriye iyo nama, byoshoboka cyane, byoshoboka. Namwe ndaba umuntu yatanze intahe avuga yuko atanguje inkwavu 5 mu mwaka abafise imiliyoni zirenga 3. Yatanguje inkwavu 5.
kandi arabiduharurira neza dusanga ahubwo ni miliyoni 5 zoshobora kuba zishika z'amarundi mugabo kubera tutarashira uwo muzirikanyi wo kubikora gaho kumuvuga none umutahe w'urukwavu nangahe kugira ubimenye urazoraba amahera ukoresha ku telefone mu mwaka muharure amayinite mukoresha mu telefone wanyu mu mwaka urabo yagize umutahe yuko utazofise telefone igugwa miliyoni 2 nakubera uwo muzirikanyi utaruguruka rero tutangure kubona kure dutangure kubona ico twokora mwakoze rero koza kunyakira kandi nkabona yuko mufise ugweze ku mutima ni vyiza cyane murakoze Imana ibahezagire